ahingura essence, gaze, igitoro, Pétrole na Mazout. Hariho n'ibindi ngira nshobora kuba nibagiye. Mwabonye ndibaza. Igitoro kwigikira biriko birasohoka imyose c'est le gaz nabwo iriko irasohoka iriko irinjira ngaha muri iyo bido iriko irasohoka ama isose biriko irinjiza na igitoro nyuma gice gisohoka apana Hii ni machele yenyewe tumetengeneza kwa masoko. Unaona kama itawasha kuni. Hii ni machele nyingine ma produce mingi. Machele ya wanawaletea mtu kwa anasumbuka tena kutafuta mazuri. Nini hiyo? Produce gani? Hiyo pombe na hiyo yao. Mimi bwana sema. Hiyo pombe na hiyo yao. Tuanze na nini? Toa. Dufite mu gihugu ubukene cyane bw'igitoro, essence na Mazout. Kaze ni kare bwaze ariko uri mu bamwe babihingura. Byagenze bitubwira yumvire mugambi wawe. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umugwaruka mu gihugu cy'u Burundi. Umugwaruka rufise impano idasanzwe canke ibintu bishasha afise by'ubumenyi. Ivyo dushaka dusugurire n'umujene akiri muto cyane ahingura essence, gaze, igitoro, Pétrole na Mazout. Hariho n'ibindi ngira nshobora kuba nibagiye. Ndakora mu kije. Nanje ndaho Kaze. Okay, ku mazina nitwa 𝐈𝐍𝐿𝐔𝐑𝐔 ndi umujene yiyumviriye iterambere y'igihugu. Na yiyumviriye innovation ya carburant à la base des déchets plastiques. Comme ça émission. Déchets de plastique dusanzwe dufite mu gihugu ubukene cyane bw'igitoro, essence na Mazout. Kaze ni kare bwaze ariko uri mu bamwe babihingura. Byagenze bitubwira yumvire mugambi wawe. Uyo w'igitoro mu bisanzwe genda umunyeshuri abaniga kuri 𝐸𝐶 𝐷. Okay? Ndibuka umunsi umwe nari nashe mvuye ku school cyangwa kuri asiatique ahantu bita ku kiosk. Hano hari station. Ngeze ku iyo station naciye mbona imodoka nyinshi. Naciye mpura n'umupapa yari umutaximan. Yari yamaze une semaine arara ngaho asiga umuryango hasanzwe aba ararira igitoro. Okay, naciye ni mu kanya gato naciye mbona bya papa aguye hasi. Gusa kubera uburuhi. Kubera uburuhi n'ibyo
gusa naciye ndamutora naciye ndamuha amazi yo kunywa naciye ndamubaza none kubera iki uri ngaho yacyambwira tekana mwana wanje ntuzi ibyo byambaye kumaze insemene ndindira igitoro naciye mvuga pole sana naciye ngenda nashe mu ma 21 yo mu joro naciye niyumvira naciye nibaza eske urya muvyeyi taximan abana biwiwe bariga eske bose urasanga n'umugore wiwe nabwo akora eske abana biwe babayeho gute naciye niyumvira eske none ni gute noterura umuti w'iki kibazo w'iki kibazo Singene ko yanje ngo byo gusoma ibitabo byo korona nyamarusheshe byuko cyane ko ku munsi umwe nako ndasoma ibintu by'amarusheshe muri amarezo sociaux sinibuka iyo rubuga nabwo nibuka gusa nakene ko mugwiza atunga yavuze yuko ashaka gukora igitoro bike mu masaka kivuga masaka gusa nabwo namwitayeho bwasi naye ntibibaho gusa uyu munsi nyene nake nibaza yuko eske peut-être nanjewe ndashobora kubikora ndagira amarusheshe wanje singene nake ndonga contact y'umugwiza atunga ba muri Guinée eke ndamubaza eske none ko uhingura igitoro wo bica none ubikora gute kubera uhingura igitoro ntacyambya njewe igitoro bice muri base de déchets plastique ashaka kumbwira no ashaka kumbwira ngene ubigenza ntacyambya Jesu nani ki très important nuko nakubwiye inkomoko y'igitoro hano ibindi genda bigwaneko ya aciye mu kasawa amangira amarusheshe bwa mbere ndakora natanguye mu isafuriya ndakora mbona umuzi mabusoki gagazi bona wapi bwa kabiri kora wapi gusa bwa gatatu naciye nkora indi materiel yavuga urasanga ibya mozi nyaza kuvamo karibira navyo narinzi ndakora nyene gusa ndakora ndasanga ijya materiel nakoze sanze irabe ku munsi kandi nishobora kurekura umunsi uko nyene gusa nacisanga nikivaye avuga none ni gute ubwenge bwa garusi avuga peut-être basanga njyamvange n'amazi kubera nasanze kubera igitoro kimeze nk'amazi na malikide avuga peut-être igira ore igitoro tabikije mu mazi ndafata ijya gaz fata n'amazi ndabiteranya sanze igitoki kiratanguye kuvako avuga kumbe byari ivyo kumbe nace ajya amazi nayo nyene arakingira éviter pour l'explosion ibintu byuko ngana ashobora bazi ibintu by'ubuhinga ya okay ama sanze ndagira amarusheshe nace nsangayo ivyo wanje bivamo igitoro kubera mu bisanzwe karibira ari ubwoko bubiri ari essence na gasoil comme diesel cengira amarusheshe kandi nacisanga biga ibintu by'iwanje avamo essence gasoil na gaz inflammable bijya tumenye gutekesha mu byuko ubya muguza atunga après 2 mois kubera nabitanguye mu kwezi kwa mbere 2024 le 11 ndibukanye tariki niyo nabitanguye ayo maisi ubya muguza atunga yari mu kwezi kwa gatatu ya kwezi kwa gatatu yari ronefu ya cyane telefone ambya ijya bintu bya bimeze gute ambya ijya by'iwanje namaze kurunga nombero namaze kubimenya namaze kubimenya gusa ambya none babimenye gute gusa nasanze yuko iyi family wanje ashobora kuvamo carburant mu carburant comme essence diesel et gaz inflammable acavuga none ubigenza gute ambya none we iji wawe nabwo ibyo byose biva oya arambira oya iji wanje avamo nani gasoil comme diesel ambya no ushaka kumbya dushobora gukorana ndamukira wapi nibikunda ndikunda kubwira formule wanje inumbere y'wanje iyo formule nayikoze kugangara kuye kuriwe aragarutse kandi wawe ya gusa nace ndamubwira inumbere y'wanje ntabwo sishaka yuko dukoranje nawe kubera we afise formule y'wawe nanje ndayifise inumbere y'wanje ni kukemura iki kibazo cy'igitoro ndamuze mu gihugu cyacu cy'u Burundi ukoresha plastique kugira ngo ushobore guhingura igitoro canke essence canke petrole mazutu muri rusange uko usanzwe bimeze ukoresha ibiro bingana gute vya plastique ukuramwo litiro zingahe okay
par exemple njyewe ku bwanje murankoresha materiel nje nkoresha nishobora kurenza 1 kilo de plastique nishobora kuyirenza kuri materiel nini gusa dufashe mu par exemple fise materiel nini ya première qualité ndashobora guproduza ku munsi n'ikintu ca 1000 kg dufase nka 1000 kg tuba dufise 100%. 65% abari ya Mazout, ama 15% abari ya essence, ama indi 15% abari ya gaz inflammable. Acha ça fait 95%. Oui, biza gukwiga 5%. Acha vamo nk'ibintu by'ama bougie 5%. Ibintu byoko. Usanga rya 100% birakwiye. Dusanzwe dufite ico kibazo nibaza ko umuti uri kuraboneka abantu bakorana ku ma image ntibibaze yuko ibitiho turavuga atari byo bisanzwe ari byo gusa aho afise ubukene bujanye na materiel y'ibikoresho akoresha aracakoresha akantu gato yiyunganganijemwo ariko arifuze abantu bamushigikira ushaka bagushigikira mu buryo bumeze gute bugwaruka kandi bisanzwe turi muri wa mugambi wa zero plastique bisigure ko uje gufashanya hagati mu mugambi wa plastique ku bwanje avant yuko no kwishura ico kibazo kwanza ni kubera biravana ama plastique ayari kwa yarandi ama plastique tushobora gukoresha akava mu bwana ni gazoa igihe tuzi yuko ari indege gazoa ni yo batekesha pana gazoa ya Mazout ya y'imodoka Mazout y'imodoka cyangwa ya groupe générateur y'uko ari amadeshe dushobora gukoresha akavamo rya Mazout diesel ayandi amadeshe dushobora gukoresha akavamo essence ijya ya rouge original gusa ufashe aga amadeshe ayo madeshe ashobora kuvamo essence ijya ya rouge ukavanga n'ijya amadeshe ashobora kuvamo gazoa cyavamo acide ico giyavuye mu acide nabwo abari mu acide yo dushobora kugenda guta comme nayo nyine ucibaza yuko ari ubucafu ntabwo ahubwo ukora ucusubira kandi kuyateka bica bivana umuriro ico gihe kubera mu buryo mu bisanzwe ifo dukoreshe 45 degrés yo mu ya chaleur gusa ico gihe nimbuca ijya acide ivayo nabwo ukoresha uyo muriro ico nosaba leta kuneza y'igihugu nubwo yomfata yoshigikira ku bihugu byanje tugure materiel ashobora guproduza minimum ku munsi ashobora guproduza na 10,000 litres par jour ngani minimum gusa maximum tuguze materiel byakomeye uramaze kubaza igiciro cyayo uko bimeze igiciro cyayo nabagije kubera nabaje mu bijya bihugu byamaze gutera imbere ko mu Bushinwa no muri France none nasanze ibihugu byamaze gutera imbere mu by'amatekinoloji nasanze mu Bushinwa bambwiye yuko bo kwana bamaze kuba explica ibyo jeje ibyo nokora ibyo nogira nasanze bo kure rya machine ishobora guproduce gusa Mazout yonyene nasanze bashobora kugwira nk'ikintu cyo madolari ngashika nko kuri 65,000 gusa nace ndababwira inumbero yanje formule wanje nibishobora gukunda yuko noshobora kwingura amagazo ayo nyine kubera formule wanje ipemeta gukora essence gaza na gaze na petrole shaka yuko rero ko ufise imashini nini ishobora gukora ivyo bintu so hajya ni kuvuga ico bita imbonane nkubonane sigure ko twavuze cyane ariko reka tugende dupime turabe koko ico gitoro kari cyo ko gishobora kuja muri group na Pétrole yakijweze ko yaka turabe koko ivyo bintu ari byo ibindi ndakushimire cyane nibaza turacari kumwe muri ibi bintu asante sana twongera tunabwira n'abandi ugwaruko rumaze iminsi rukora hari wakoze isukari mu ntara ya Gitega biciye mu musigati canke igikaju hari weka gukora amasostomati hari weka gukora imbabura hari n'abandi bakora amamashini avomerera uno munsi tugeze kuri episode nyinshi y'ugwaruka rugenda rutuzanira ubumenyi butandukanye bakorera neza mu Nyakabiga aho usanzwe uba niho usanzwe ukorera adresse rero nibaza ko tuzogaruka ikindi gihe twerekana adresse bimeze neza cyane sivyo none asante sana